hari kuri uyu w'Imana igerekezo rya kabiri mu kakaro umwaka wa 2023 kwishengero ry'Urutare mu mutumba wabuye muri komine Mwumba intara ya Ngozi, aho Pasteur Denise Nkurunziza umutambukanyi wahoze arongoye Burundi yifadikanije n'abakristo bo kuri iryo shengero. Ayo masengesho kandi akaba yitabwe n'abategetsi batandukanye nka musitanteri wa komine Mwumba Jeremy Manariyo hamwe na buramatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Nacusanze. Ijambo ry'Imana yigishijwe na mabuntu yakuye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 ku murongo 6 ahavuga ngo utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera kwiriho igaha impera abayirondera. Uwo mukozi w'Imana yasavye abakristo kutarambirwa bakora ibyiza kuko bazimbura hageze. Twame dukora ibyiza ntiducobogore. Aho muri Bibiliya ya kera niko havuga ngo ntiducobogore, ariko muri Shasha haratomora gucobogora hari udashobora kuvyitiranya, kandi nanje somye muri Shasha nasanze nahora ndavyitiranya. Iyo udasomye mu Gifaransa murabe ukuntu bivuga neza, ariko usanga wagisiguye nabi. Muri Shasha havuga ngo twame dukora ibyiza ntiducike intege. Navyumvise dukora ibyiza ntiducike intege, kuko igihe nicagera tuzogira gute? Tuzokwimbura. Haleluya. Twame dukora ibyiza ntiducike intege, kuko hariho umwimbu Imana yabikiye abakora ibyiza badacika intege. Haleluya. Haleluya. Abateri mwikanguro n'amashi aragirikanguro. N'amashi aragirikanguro. Kuduza amaboko n'ikintu, ariko n'amashi Imana irayakeneye. Cyane kuyikomeye ngo kazima ninakora gacitse intege hariho ibyo bwikiwe. Ayandi majambo bakunze murakomama ukumva ikintu cyo kigufashije, ayo maboko y'abantu mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Twame dukora ibyiza ntiducike intege, kuko igihe nicashika tuzokwimbura. Akanyuma kavuga ngo nitutarambirwa. Mu yandi majambo abubaha Imana mwirinde kurambirwa, kuko abazokwimbura ivyo vyiza mwavuze n'abantu batarambiwe, batacitse intege, baguma bakora ibyiza bubasha Imana, hanyuma barimbura ibyiza babivye. Haleluya. Haleluya. Kubera batarambiwe. Yesu ashimwe. Mu yandi majambo niwabandanya kubaha Imana ntucike intege, urafise impera. Hari ibyo Imana ikubikiye, hari umwimbu Imana ikubikiye. Haleluya. Ikizira nukurambirwa, ntukarambirwe, kuko hari abantu bakora ibyiza bakagera ahantu ngo ndarambiwe, kuva aho nagiriye ukuntu, kuva aho namugiririye neza. Oya, wewe nturambirwe, uzokwimbura hageze. Haleluya. Hariho n'igihe umuntu akorera Imana mugabo akaguma abona ibitagenda neza. Oya, nturambirwe, ujye imbere, bihaga imbere, umwimbu uri haga imbere. Haleluya. Nturambirwe. Haleluya. Nturambirwe, ahubwo ramvya. Umugani wa muririmbyi, ramvya, kuko iby'Imana bijya abarambiwe. Imana idufashe ntituba abarambirwa, ariko tuba bagumana umwete wo gukorera Imana, tuba bagumana ishaka ryo gukorera Imana, kuko abatazorambirwa bazokwimbura. N'itegeko bimbure bakiri muri uyu mubiri, ariko kandi bazokwimbura n'ubugingo budashira. Haleluya. Haleluya. Pawulo arandikira abikorino mu gice cya mbere mu gice cya 15 umurongo wa 58 n'umurongo wa nyuma, arabandikira aravuga ngo nuko bene data nkunda, yarongeye ko nkunda, nuko bene data nkunda mukomere
nimunyiganyige murushirize iminsi yose gukorera umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Mukomere, nimunyiganyige, nimucike intege, mushishikare gukorera umwami wacu mubishizeko umwete, kuko mumenye neza ibi mubimenye n'utarabiza bimenye ubutame bwacu si ubw'ubusa mu mwami. Naho nzoruha ubutame bwanjye si ubw'ubusa mu mwami. Korera Imana ubuhe ubutame bwawe si ubw'ubusa mu mwami. Ibyo bisigura ngo ubutame bwawe atari ubw'ubusa, bisigura ngo hariho impera ubikiwe. Mu gusoza ico gisabisho, Pasteur Denise Nkurunziza akaba yasabiye umuhezagiro abari aho ndetse yongera abaragiza Imana.